Inyuma yo gukora abagwayi bahora bagendana indwara y'uruhumyi bita cataracte ku bitaro vyitiriwe Umugiraneza biri mu Kibimba muri komine Giheta mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 14 Nyakanga umugwi w'abahinga b'ikigo Al-Basar baje bava muri Arabie Saoudite kugira bashigikire Fondation Bonne Action Umugiraneza mwisekeza ryo gukora abagendana indwara ya cataracte niho babandaniriza ibikorwa ku bitaro Prince Jean Charles mu gisagara ca Bujumbura. Igihe twashika nk'igihe cy'isaha 3 zo mu gitondo twasanze abaganga batanguye kwakira abafise ibibazo vy'amaso. Icibonekeza nuko hariho abamaze gutoga ibimenyetso vya cataracte bari barindiriye gukogwa. Aimable Sindayikengera umuhuza bikorwa muri Fondation Bonne Action Umugiraneza amenyesha ko iryo sekeza ryitabiriwe no ku bitaro Prince Jean Charles. Ugira gatandatu wisekeza ryo kuvura ingwara y'amaso ariyo bita mu Kirundi ingwara y'agaharage, aho yatangujwe ku itariki 9 z'ukwezi kw'icenda nyene mu mwaka turimwo ku bitaro bikuru vya Polyclinique Umugiraneza biri mu Kibimba. Uno musi rero itariki 14 hari haramukiwe yuko iryo sekeza ribandanyiriza ku bitaro bikuru Prince Jean Charles biri mu gisagara ca Bujumbura. Ahanini nkuko musanzwe mubizi biriko bikorwa ku bufasha bw'abaganga b'abahinga baturuka mu gihugu ca Arabie Saoudite bafashijwe n'abaganga b'abarundi, haba abaganga bakorera hano kuri Prince Jean Charles canke abaganga bakora mu gisata c'amaso begukira ibitaro Polyclinique Umugiraneza. Hama uno musi twabonye yuko abene gihugu bari bakeneye ubwo bufasha bitavye ku bwinshi, aho mu biharuro dufise muri kano kanya hoba hamaze kugira ico bita consultation kubaje bagana bano baganga bagera ku 600. Tugahamagarira rero n'abandi bose aho bari mu mihingo itandukanye bagerageze bitabe kano kamo. Ndazi uko ari hariho imiduga isanzwe ibunguruza ibakuye iyo basanzwe baturuka mu ntara zitandukanye z'igihugu. Tunabasaba yuko byitabira kuko burya iyo ugarukanye ubushobozi bwo kongera kubona ni teka rikomeye, kuko burya umuntu adashoka akanura neza atabona biragora kugira ngo ashobore gukora ibikorwa by'iterambere. Mwomenya ko iryo sekeza rizosoze igenekerezo rya 19 Nyakanga uno mwaka.